Turabaramukije nshuti bakunze imisambere zimbonesha kure buntu ijwi ryo buntu n'ivyizigiro ni tekanangere gusubira kubana namwe muri kino kiganiro cacu arico gwanyu musanzwe mukunda indero runtu mukamuzi ko ari kiganiro kituyagira kubijanye no gutsimbataza indero runtu twisunze imico n'imigenzo y'ikirundi eka mbere n'ijambo ry'Imana ridasigaye inyuma. Mu kiganiro cuno musi rero indero runtu tuza kuganira kubijanye n'ingene ugwaruka gogira inyifato nziza gutyo bigatuma rushika ku masezerano ruba rwarasezeraniwe n'Imana. Tukaja kuba turi kumwe n'umutumire mu kanya nza kumwakira ariko tuza kuganira ahanini kubijanye n'ingene twomenya ingene ugwaruka gogira inyifato nziza. Mbega none inyifato nziza ni iki? Mbega inyifato nziza mu gwaruka uno munsi ifashe gute haba mu mashengero mu kibano eka mbere no mu gihugu ugeranije naho hambere? Mbega nibiki vyoba bituma uno munsi ugwaruka rudafise inyifato nziza? Hamwe vyoba bihari hokorwa iki kugira ngo inyifato nziza y'ugwaruka isubire inagurwe kugira ngo kumbure igihugu kironka ugwaruka rukenewe ruzofasha Uburundi muri yambona kazoza Burundi bwifashwe na 40 n'Uburundi buteye imbere mbere ugwaruka rushobora gufasha imiryango rugafasha n'ishengero. Ngivyo rero bimwe mu vyo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro kiremeshejwe na jewe Innocent kubwayo ariko nababwiye ko naje nyene ndi kumwe n'umutumire umwungere arongoye ishengero rya Bomberije ngaha mu ntara ya Ngozi Pasiteri Uwimfura Desiderate mu mwanya anshanza ndamwakire mu kiganiro nyezina. Nari nababwiye ko ikiganiro ari indero runtu aho tuza kurabira hamwe inyifato ibereye canke nziza kugwaruka kugira ngo rushobore gushika ku masezerano y'Imana. Nabwiye ko kino kiganiro ntariko ndakiremesha je nyene ndi kumwe n'umutumire Pasiteri Uwimfura Desiderate arongoye ishengero rya Bomberije ngaha mu ntara ya Ngozi. Ntangure ndamuramutsa ndamuha n'ikaze. Pasiteri ndakuramukije ndaguha n'ikaze hano muri studio z'insambiri zimbonesha kure buntu. Amahoro cyane. Yego. Murakoze cyane. Mani bahitsagiye. Ego turabaha ikaze muyumve muri kino kiganiro twizera ko muza kutuyagira ku bitari bike kubijanye n'inyifato nziza mu gwaruka kugira ngo dutsimbataze indero runtu nk'umukozi w'Imana. Nibaza ko musanzwe mureze ugwaruka mureze ibibondo hajya mu ishengero nibaza ko mwamuzi ibijanye n'inyifato nziza kugwaruka. Yego cyane. Yego. Tudatevye rero n'ikibazo ca mbere mbega mwebwe nk'umukozi w'Imana bavuze inyifato nziza kugwaruka inyifato nziza umuntu yotahura iki bavuze inyifato nziza? Murakoze bavuze inyifato nziza insiguro twobiha ni inyifato izofasha uwo muntu kugira ngo ubuzima bwiwe bube ubuzima bumerewe neza n'abantu babanye nawe bakabironkeramwo akaryo keza kandi Imana ikabishima. Iyo nyifato ikamuzanira amagara meza ikamuzanira ugutera imbere ikamuzanira kugira icamariye ikibano. Urwaruka kwifashe neza ruba ruri ivyizigiro vya kazoza. Rero baba bagira inyifato zibafasha kugira ngo bazugire ubuzima bubafasha bo nyene kubaho neza n'ababanyi babo canke ikibano igihugu ishengero urumva nibo bantu kandi Imana ikabibishima. Ego tukiraho nyine murakoze cyane ndumva ko ari inyifato ituma umuntu ashobora
kurema ivyizigiro vyiwe mbere n'igihugu n'umuryango ko twabivuze mbega hari bimwe mushobora kutubwira umuntu ushobora kubona ati urwaruka by'ukuri arafite inyifato nziza canke rufite inyifato nziza hari ibintu biranga urwaruka rufite inyifato nziza no munsi umuntu abuhuye n'uwo muntu uvuga ati uyu muntu by'ukuri arafite inyifato nziza koko aho ego ntibaza ko bihari nico gituma usanga bishoboka ko umuntu avuga ngo urya muntu ngo nta ndero agira kandi burya iyo bavuze ngo umuntu ngo nta ndero agira baba bavuze ngo ntiyaronse uwo murera rero bica byumvikana ko umuntu ushobora kumubona akabona ko hari ikintu kimeze neza canke nabi burya ibiboneka ku muntu gutya biravuga uwari indani mu vyiyumviro vyiwe ku ruhande rutari ruto pana vyose mugabo uruhande rutari ruto nifato nziza rero twovuga bitari bike bavuze inyifato imyitwarire ndabona umuntu nkoresha ikirundi ni umuntu wenyene ubona yuko agendera ubuntu yitwara nk'igikoko yitwara nk'utariho wenyine arabona ko ari umuntu nawe aragendera ubuntu hanyuma arubaha abandi bato n'abakuru kandi akabubaha nyene atari kubatinya byo guhinda agashitsi ariko kubaha agaciro ariko kandi imyifato z'ingene bakora ibikorwa umuntu umujene rwaruka rufise inyifato nziza rurakora ibikorwa vyiza ibikorwa vy'imiryango sanze umwana muhira urwaruka rubonekera nyene hariya muhira kw'ishure nibaza yuko namwebwe mwoba mwagiye murabibona ukabona ko hariho umwana no kw'ishure agira inyifato ishimisha abarezi rero hariho gukubagana kw'abana bakiri bato mbwa turiko turavuga urwaruka umuntu amaze gutoranuza amaze kugira ubwenge amaze kubona yuko hari hagapfa n'agakira rero no kuri ayo mashuri akuze usanga batagira inyifato zimwe ingene bafata abo bangana ingene bifata kubo bangana ego inyambaro ingene bafata ivyo bafise vyose birajamwo muri rusangi tutarinze gushiramwo ivy'Imana ego ugerageje kuraba uno musi agwaruka ingene gwifata muri ya nyifato nziza twavuga ndabona nturi muto gacugereranya naho hambere aho hariho itandukaniro canke bimeze cyo kimwe mwebwe aho mugendera amashengero bimeze gute gwaruka n'umusi munyifato nziza mugeranije no hambere ko no hambere harabaye gwaruka no musi rohari mu nyifato ari cyo kimwe canke hari itandukaniro oya nisenibaza ko ari cyo kimwe mu bigaragara kuko ikibituma ntarinze kukivuga mu majambo avunaguye sinibaza ko ari cyo kimwe ibintu bigenda birahinduka kumwe ijambo ry'Imana ribivuga isi iri kwirashirana n'ivyayo rero uko iminsi gwira abantu ntibariko bavyifatamwo mu buryo novuga ngo butera imbere mu kugira inyifato nziza ahubwo bitera byononekara cane kuko bariko baragwana n'ihinduka bakeneye ahandi rikabagora ingene baritunganya ugasanga uburyo bakira impinduka bubanje kubononera ubuntu bwabo impinduka ibira ziba ziri mw'isi impinduka zitwa iterambere ibi byose biza biraba ukamenga ni ukwiga imico y'ahandi birafise ingene vyakirwa ugasanga hari uko vyagiye
biragabanya ya nyifato nziza ego aho mwavuze muri rusange ugerageje kuraba amashengero no mu ishengero musanzwe murongoyeho bimeze gute bwa mbere nk'umwana wo mu ishengero yarafite no munsi niko bimeze nko mu ishengero dufate mu ishengero aho muherere ego sico kimwe cyane ariko jewe hariho ico novuga abubaha Imana bakayubaha nyene barasa ahubwo twovuga ko hagenda harahinduka ingene usanga hariho ukwishushanya n'abubaha Imana ariko umuntu atayubaha umuntu akagomba kuvanga ivyo ariko arabonana abandi batubaha Imana agaca ashaka kubijanisha ngo nawe abifatanye n'ivyo donc abe mu vy'ishengero yongera abe no mu vy'isi rero bica bituma hariho bintu ntikankoreshe sinzira ijambo gupirata sanga hasigaye hariho indero iri pirate uruvange rero bigenda biragwira ivyo vyovyo kuko nanje sindi uwa kera cane muganda amaze kuganira n'abantu batanguye imbere yiwanje ivy'urugendo rwo kubaha Imana bakatubwira ingene kera umuntu akiri muto yaba vyifashemwo ukabona yuko bigenda biragabanura agaciro ariko ntibyo duca intege cane kuko iyo tubishize ku mwete umuntu akubaha Imana vy'ukuri araza akaba umuntu yubaha Imana nyene uko ijambo ry'Imana ridahinduka umuntu yarihaye agaciro akabajya bibakirako birakunda cyo tuma n'ubu hariho bamwe bafise inyifato nziza mu bisanzwe tugerageje kuraba mbega hari iki jambo ry'Imana ryo rivuga ku bijanye n'inyifato nziza kugwaruka hari ico rivuga yego cane rirabivuga mbere rwose kuko turiko turavuga inyifato yatuma umuntu ashikira iterambere ryiwe Imana yamusezeraniye amasezerano y'Imana nibaza ko ata muntu afise imigambi y'iterambere ruta Imana ifitiye abantu rero amasezerano kuko ari byo turiko turavuga twovuga amajambo menshi gose ari muri Bibiliya ariko tuvuge make twitize uburorero bubiri akarorero ka mbere umujene yitwa Esawu n'umujene yitwa Yosefu yego abajene babiri mugabo batabayeho kumwe Esawu byaramugoye kandi byamugoye birashobora kutubera icigwa Esawu ntiyashoboye gushikira ico yari kuba mugabo Yosefu yaragishikiriye kandi biciye kure cane ariko yarashikiriye isezerano Imana yaramuhaye naho abiwabo batari baravyemeye umuntu raca arabana n'Esawu yagowe n'ibiki vyagoye Esawu kuko na kino gihe ba Esawu barahari kandi umuntu yoshobora kwirinda kuba Esawu akaba Yosefu nibiki rero Esawu vyamugoye nibiki vyafashije Yosefu ivyagoye Yosefu bambeye Esawu nivyo Yosefu yashoboye rero hariho ico novuga ca mbere ivyo vya Esawu ko bazoshaka kubisoma vyanditse muri gitabo c'itanguriro igice ca 25 utanguriye ku murongo wa 27 ukagiza ku murongo wa 34 ariko umurongo umwe gusa wa 29 uvuga ngo umunsi urizina Yakobo ateka ibyo kurya Esawu arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege murongo ukurikira uvuga ngo Esawu abarira Yakobo ati mase utwo ntamira kuri ivyo bitukura kubitukura utetse kuko numva ncitse intege nico catumye yitwa Edomu 31 Yakobo aramwishura ati shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa
mu gishingo cawe atezwe umutego wo kumutesha akazoza keza kubera ibyo kurya kubera ngo ashonje cyane arashonje cyane hanyuma 32 Esawu aramwishura ati rabangira mpfe none ivyo kubasamuragwa bizomarira iki Yakobo aramwishura ati banzo ndahire aramurahira agurana Yakobo ivyo kubasamuragwa kwiwe Yakobo araheza ha Esawu umutsima n'ibiharage urumva ibintu yamuhaye na n'inyamirimo umutsima n'ibiharage nuko arajya aranywa yivira hasi arigira ko niko Esawu yakengereye ivyo kubasamuragwa hariho ingorane ya mbere yo kudaha agaciro Imana yavuze Imana yakugize nico gitandukanye nico Yosefu we yagize we Yosefu yarubaha amasezerano y'Imana yaranarotorera abavyeyi biwe n'abavukanye biwe naho batavyemera mugabo we ukumva ko yabibitse niko kubera yuko iyi nkuru atari nto twopfunagura ikintu rero camubaye ko kindi hagati yabo babiri niki gwaruka go kugira kuri umwe niki rutokugira kuri kugira ngo tube niki cuguha agaciro icuri ku Mana Imana yasezeranye guha agaciro isezerano no kuririndira wihanganye akona ari guca ndagashikira kuririndira kuko bari bakira abana ngira ngo bari mu nzu kwase umwe wese ataha barya muhira mfana abajene ntibaragira ingo zabo mugabo kubera umenga n'ibintu bizoba kera umengo ntango umenga sivyo hacaba negligence hacaba kubifata minenegwe rero urwaruka rwo kwirinda gufata minenerwe ivyakazoza kuko umuntu azona akorokeye mu buzima busaza bubi mugabo aba yabuteguye atabizi aba yateguye ubusaza bubi atabizi uyu rero nawe nico twomwigirako mu gihe ushane Yosefu wewe yarubaha cane Imana yamuhaye nico yamusezeraniye ica kabiri ni kwirinda ivyifuzo vy'umubiri inzara n'estoma n'umushishito Yosefu we yageragejwe n'ubusambanyi kwa muka Potifari kandi yarabusimvye ntiyavyemeye ico nikindi kuko ivyifuzo vy'umubiri umuntu azindukana navyo bikirirwana nawe ategetswe kuronka inguvu uyu mujene ururwaruka rutegetswe kuronka inguvu zo gukandamiza umubiri no kuwankira ivyo wifuza vyose Ego murakoze cyane murakoze cyane tubutse abariko badukurikira canke badusamiye hagati ko ikiganiro ari ndero runtu no musi tukaba turiko tuganira kubijanye n'ingene ugwaruka gogira inyifato nziza gutyo bigatuma rushika ku masezerano rwasezeraniwe n'Imana amandi majambo rugashika kuri kazoza keza uno musi rero tukaba turi kumwe n'umutumire mukozi w'Imana w'imfura Desiderate arongoye ishengero Bombereje Gingozi akaba ari karatuganirira ku bitare bike kubijanye n'ingene ugwaruka gogira inyifato nziza mwavyumvise ahaduhaye n'uburorero bw'abantu babiri babayeho muri Bibiliya Yosefu na Esawu umwe tukaba twamufatira ko akaroro keza uwundi tukaba tutamufatira ko akaroro keza umwe arafite ivyamugoye aravyihanganira uwundi arafite ivyamugoye ariko ntiyavyihanganira aho rero uno musi avuga ati ugwaruka mbega uno musi agofatira akarorero akahe kuri Yosefu na cane cane reka kumbure tugaruke mu gice ca kabiri ari naco canyuma twegereza ku musozo wa kino kiganiro tubandanya n'umutumire wacu Pasteri muravuze muti aba bantu babiri byarabagoye umwe yageragejwe n'ivyo gufungura ati nzara irahera iyo wihanganye abarundi nabo bati uheza kugoka ibigori bikera Yosefu nawe ati yageragejwe n'ubusambanyi ariko araza kubwihanganira mbega uno musi iyo ugwaruka rugeragejwe ntigwihangane yanyifato nziza ntirurikurikize mbega aho tutarashika mbere ku ngaruka mbi hari ingaruka nziza ugwaruka rushobora kuronka iyo rwagumije yanyifato nziza
yego cyane kuko inyifato nziza ziva no mu mpanuro z'Imana kandi ivyimviro vy'Imana byose ni vyiza. Ijambo ryayo rivuga ngo ni kugira ngo tuzomererwe neza dukurikize ivyo yavuze kugira tuzomererwe neza. Hariho nk'iki co kubicitegererezo burya umuntu iyo yagize iyo nyifato nziza atabara benshi. Hariho benshi bamubona ko akarorero nabo bagaheza nimba ari batoya biwe nimba ari abakuru biwe nimba ari ababanyi biwe bakazoheza nabo bakaronka inyifato nziza kuko ababaye umuco abamurikiye abandi hanyuma ariteza imbere. Kuko ikindi dushobora kubona dusomye mu majambo y'Imana ni umwete mwinshi wo gukora ivyiza, umwete mwinshi wo gukora ibikorwa biteza imbere, umwete mwinshi wo kurondera Imana, wo kubaha Imana, umwete mwinshi wo kugira neza. Ivyo rero biraheza bikagwira iyo umuntu afise inyifato nziza ntata umwanya mugabo murabona ko inyifato mbi zikwegera abantu mu bunebwe, zikwegera abantu mu kwicara kamenga muntu ntacazi akora kuryamira birenze urugero kandi kubera ananiwe mu mutwe arafise ivyiza yifuza mugabo kubera adakora ntabironka ntabishikira. Rero ingaruka nziza ni nyinshi. Uravye Yosefu yahavuye aba umwami mukuru nako mu gihugu ca Egiputa, umushikiranganji wa mbere muri Egiputa, igihugu kitari n'iciwe. N'ubu turabibona abantu bafise inyifato nziza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ze witegereze umunyamwete ngo amaherezo azokorera abami. Rero uwo muntu afise inyifato nziza bizomuviramwo inyungu ku giti ciwe, ku giti c'umuryango, ku giti c'abagenzi, ku giti c'igihugu, ku rwego rw'igihugu bizotegerezwa kuvamwo inyungu. Yosefu yatabaye abavukanyi biwe mu gihe amagume yari yateye y'inzara na se n'abazobavuka ko bose kubera inyifato nziza yagize. Kwihangana umunsi umwe gusa bikamufasha. Nuko inyifato rero nziza zirazana ingaruka nziza ntibukuka, bitegerezwa kuzana ingaruka nziza kuko iyo ufise inyifato nziza n'agatiro kararyoha. Mugabo iyo umuntu afise inyifato mbi mu muntu hariyo agatimanama, la conscience. Conscience y'umuntu yonyene iramwagiriza ku buryo aza gusanga n'itiro ryiwe ribishe, ku buryo aza gusanga atanguye kwibaza ngo bamufashe nabi, bamwiyumviriye nabi, agaca acanamwo n'abantu. Mugabo iyo umuntu yagize inyifato nziza ariryamira akaba amahoro, akavyuka afise ivyiyumviro vyiyumvira neza, ari umunyeshuri akiga neza kuko urwaruka rwinshi ruri mw'ishuri, akiga neza amerewe neza bikamworohera. Rero ingaruka nziza ni nyinshi ntawo zivuga ngo azimare. Turiko twegereza ku musozo w'ikiganiro. Uno munsi ikiganiro kiraba hanini ugwaruka. Mbega n'izihe mpanuro mutegerera ugwaruka ko tubonye ivyiza biri mu kugira inyifato nziza kugira ngo rugire inyifato nziza gutyo ruzoshike kuri ya masezerano y'Imana mbere y'andero runtu turiko turavuga itsimbatare. Murakoze. Urwaruka ku giti cabo barafise uruhara rwabo, ariko n'abavyeyi turafise urundi ruhara duteza gukorana twese. Ariko ko mumbajije kurwaruka ariko n'abavyeyi naho bashira muri sawa kuko indero ni ya bose. Ego murakoze cane. Indero ngo iva hasi. Umuntu yo kwimenyereza ivyiza, yimenyereza indero nziza, yoye kwiyononera ugukura kwiwe, yoye kugushiramwo imitego y'amakosa, yumvira impanuro zose ziza gufasha ubuzima bwiwe kugira ngo abe umuntu w'agaciro. Ikindi ni ukubaha Imana.
kubaha Imana ngira ngo ni naco gitangura canke kirimwo vyose. Imana irafise amajambo yayo ivyo yanka n'ivyo ishima, kandi niyo umuntu atabizi afise mu mutima kuyubaha irabimwigisha. Ica gatatu ni ukubaha abavyeyi, abantu bose, kubaha mu buryo bwiza atari mu buryo bwo kwironderera gusa inyungu, oya, ahubwo mu buryo buri mu rukundo. Ijambo ry'Imana hari aho ribivuga bipfunyapfunye cane, kandi n'icegeranyo kinini c'impanuro. Wame ubwiriza ivyo kandi uvyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore bwawe kubinyankamugayo, ariko ubere abizera icitegererezo, kuba akarorero keza mu vyo uvuga. Kuvuga kwirinda mu majambo abantu bavuga, hanyuma no mu ngeso zawe kugira ingeso nziza zitagutera isoni nawe wenyene, no mu rukundo kugira urukundo, si vya bindi urukundo agape, urukundo nyarwo ni urukundo rurimwo nyene kubaha Imana. Hanyuma no mu kwizera, aho akarorero mu kwizera. Ukwizera burya ni ikintu gikomeye, biratanga n'inguvu zo kurema kazoza. Hanyuma no kugira umutima utanduye, kugendana umutima utanduye. Izi ni impanuro tubwirwa, urwaruka rukeneye, kandi n'abakuze turabikeneye. Hanyuma kandi ngo ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, babihe agaciro, guha agaciro ingabire iri muri bo. Nuko nyene tubivugira rimwe. Ego murakoze cane. Hanyuma nukuhanura abandi, kubera abagenzi baba babaye babi nawe ubangamiwe. Ego tugushimire cyane kuri zino mpanuro utanze. Dushimire kandi n'abakunzi b'isamirizi imbonesha kure buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, n'abakunzi b'ikiganiro Indero Runtu. Ikiganiro Indero Runtu rero ni ngaha tugisozereye, kikaba cariko kiremeshwa na Joe Innocent kubwayo. Nkaba nari kumwe n'umutumire Pasiteri W'Imfura Desiderate arongoye ishengero Bombereje ry'Ingozi. Ndabashimire cyane kwa mwitavye buno butumire. Ndabashimiye nanje. Ego nibaza ko nejo nitwabikora ko muzoza hanyuma tukabandanya mutanga impanuro, kuko impanuro zanyu nibaza ko zizokubaka benshi. Murakoze cyane. Ego ni ngaha rero turangirije kino kiganiro, mukaba mufise ko twariko tuganira ku bijanye n'inyifato nziza kugwaruka kugira ngo rushobore gushika ku masezerano rwasezeraniwe n'Imana, mbere n'indero runtu itsimbatare. Tukaba tubashimiye mwese mwadukurikiranye kuva tukitangura, tukaba tubifurije amahoro y'Imana, muroranirwe mu wanyu no mu vyanyu.